Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ubwo rero toyoyo kamugiye mu mutwe. Ya. Funga. Yaverira akazi rero. Bya bintu birakomeye. Ucubona ico nashaka kukubwira rero. Nibaza ko toyoyo ari we yakuriye ijya kuba. Akarorera abamufasha kunyuruza ubwato. Urabyumva? Kugira imwihore. Mpombe hama eko. Vyahavuye bigenda gute? Gipe. Aho kavorime washizemwo. Aje ndirimbo uko azumva vyakweye. Gaso. Karibu mwana. Gute mugabo. Karibu. Sawa? Asha handazumva no kunyenemo. Ubona ko intebe yegereye TV. Je nkunda umuziki ndawushire kuri Max. Hamwe ndawumva nyine fresh kabisa. Nk'ivyo hoye kweri asha. Aho nta kintu kimwe numva kweri. Asha nanje naho ndabikunda mu. Mugabo ibintu by'induru sinkishaka kubyumva. Oya birumvikana. None gipe. Naho maze iminsi mike uvuye mu bitaro. Imigyo urarishobora? Ubwira Nzimana ari waje kundamuza gasore. Anje ho guhitana. Nje guhitana kugira ngo turaba ahantu tugenda guhepore. Ubona gute tugiye ku kiyaga duhungura uruzuba? Gaso. Ubona gute? Wapi haja sinjayo. Kubeye? Ikiyaga sinkishaka no kukibona mu masomo. Asha kinyubusa vyinshi sana mama. Sha gipe. Vyakweri nyene. Ariko basugira ndakubeshe. Nukuvuga ko mbonye amazi. Naho yuba makemi basi. Nca nibuka ndiko ndasoma nturi. Yaho pore kabisa. Pore kweri mugabo. Eva. Ariko bizohera nibukebuki. Sangira ngo. Sha Imana ishimwe yakurungikiye kweri mu marayika condo aragutabara. Canke basi tuje kurifata kuri bare kwa mwana. Hajyaho ni bo ubona gute? None gipe. Utwengejwe niki mu byo mvuze? Oya si wewe. Si wewe. Nibikije ikintu niyumvira no ukikanzika mu bwenge. Pe. Kubera mvuze ko condo ari mu marayika Imana yakurungikiye. Gaso. Ubuzima ntibumenye kwambo. Ukuruzi ko ataciza cova ku murengero. Nkabona condo yitaye mu mazi ataravye ko ndumuseruko. Akantabara. Byansika. Kandi yatakubona. Basha ubu warapfuye kweri. Umve. Umuhisi gipe. Curaba rero. Nukuri gipe. Ibinyoma twakuze twumva. Dukwiye kubifuta mu mitwe yacu vema. Nta shingiro bifise na gatoya. Numva nacanganikiwe. Nukuri. Ntumene ku mutwe. Wemenya ko yaba mu baseruko, yaba mu barengero, harimwe ababi, hakabamwe n'abeza. Condo ntiyara yakwemeje gasha. Sha. Bijye sinda navyumva. Okay, reka ndakubaza. None nk'ubu iyo bihindukira, akaba ari condo ariko asoma nturi mu kiyaga, nawe uri ku musenyi. Umubonye we gucukauka ukamureka gutamubonye uko ari umurengero. Kingi Gaso. Cyari kugenda gute yaba ari wewe? Nakubesha. Kuva dutewe mu bwato. Bakaduta mu mazi. Naracanganikiwe. Sinkimenya ibyo nemera n'ibyo ntemera. Bana yanje. Cinavuze ko atamuntu usubira kwakira no musi pe. Darushe. Kanyenyeri ni wewe. Ego ni jewe mari. Nikuri mbabarire cyane vraiment je numvise nukuri ko atamuntu no musubira kwakira ariko vraiment je mazi imisi ndakurondera ku telefone vraiment ngakubona. Kanyenyeri. Reka shareka kanyenyeri we hari ibyo utazi wewe. Urazi kuvaho ubwato buzimiriye mu kiyaga ko nabonye ibihuha biteye isoni ku mahizo social. Naciye ndetse ndakuzinya amatelefone yose ndazinya kugira ngo nk'amahoro. Mugano umbona ariko Gamariza aba banyarusange cyane aba actionnaire nukuri ntiwabiyumviriye ko irige barakeneye umuco ku vyabayesha hama kandi kindi naco ifu kunumye aba ariko barakwiragiza ibihuha utiki none numye abo ntazi irige abavyandika benshi nta nuko bashira ko amazina yabo none ubizi kubisanzwe Mariza n'uburenganzira bwabo kuguma muri anonyma mugabo nawe nk'umushefu ariko
ariko si uburenganzira bwabo kubesha naho Ya. hari n'uwita ngo l'enfant de la faute urumva ngo umwana w'inkuba ibintu yandikaga mana yanje oya ujya w'ivyo yavuze n'ibito uribaza akandika ngo muri burya bwato ngo hapfuye abarengero gusa urumva ico kinyoma kakanyenyeri uzi neza yuko ubwato bwahagurutse abanyarusangi bose babona kandi ekipaje yari ivanze erega mariza nuko utari kurasoma ukumigwa nukuri turahisika imishamirano kandi kubera ko gacereremwe bw'abarongozi ba usine mwinjiyemo none gashaka nyenyeri no kwishurana nabo nkabishobora ubona ingene amahezo sosiyo angana ibaze bariko babibwanko ku mahezo sosiyo nayaragutse ntagira ukuntu angana birakunda mari kubishurira rimwe gute gakanyenyeri nk'umurongozi wa usine ni wewe wenyene ushobora kubanumya ahubwo mu gutanga version officielle ugize silence radio nk'uku ibihuha bica vyiganza mu biyago vy'abantu tanga umuco none we nturi kurantahura ikibazo canje ni cakindi nyene no kwishura umwumwe bikazogenda gute ndakumva cane niwishura umwumwe gira declaration officielle wigani doni duko vyagenze abantu baronka inkuru y'imvaho okay hanyuma hama rero jewe cyo nshanda gufasha no kuyipartager ndayiposte wanje kuri Kanweb TV hama nawe ugerageza ishigeshe hashoboka mu maradiyo yose mwisengero n'ahandi okay aho ni bon ndavyumva naho ndushe reka no kuri ndayikore voilà none wewe uraza kumfata amajwi cyane gose je sens ngi nayigendanye il déjà okay oh là là nibagiye no kwishira muri silence pardon gato shani tabuye umuntu nta kibazo reka nanje mbe ndategura ivyo nca mvuga allo oui eko funde ijwi ryahindutse yego n'amahoro ubunyene ubunyene nuni kunagira ngira ya tafu sinubanza nkayiheza basi apo okay ndagusanga hehe okay nakundi reka nze kubiri wawe rero vyihuta iricupa sije mbona ndarihejeje Jojo gipesi myini kwisangiza Man, wa mugenzi wahatevye kugaruka? Abo gasore ni numero wangu. Ibaze niwa nkwiye muhira ngo aze kunsorera none ntaye ngaha ngo bamurondeye vyihuta. Byo bazi. Pore sana Bram. Basi wowe yongera ndakuzane. Oya hawa. Oya. Ano bavumburirwa kandi mukanya dukora repetition hariya muri sare wangu. Ndiko manura pore mu kurindira ko bandi bazi. Okay. Gusa ni bon. None ndashaka kwicara kidogo. Wariko no kwangi baby nziza nkawe nyicye impande. Kana? Karibu nyine impande yanjye. Merci. Ahubwo niba kuzana icyo fata. Oya reka yo. Mabuja risa bibonye. Yo cyanyirukana n'ukuri. Aha sindanateba. Erega amategeko yanyidanje. Yo. Hongene baratubuza kwicara n'abakiriya mu mwanya w'akazi. Oya ntacyo sino gukwegera vyo. None ni sawa none ga Queen. Ego Jenny bon. None ndakubatse. Icyo shaka cyose shakwiye. Okay. None ko namanda kubona uzanga muri bar. Uvuye kuri izine? Yego. Ni ukora wewe? Cyane gose. Yeze kunshikira ntiwe yimenye. Oya. Reka ndi mushashi ni rusange. Niyo mpamvu. Byihoze byararenganye. Umwasa gucira ico bosha Imana ikagukira icyanzu. Kuvyo numvise. Vahe rusange urabihungira nimba ufise yuti. Tuvuze gukora kuri izine. Ego. Kuncengera ubwoba none. Umvise iki? Ukiyo ndiko ndaserva. Numva byinshi. Rero abo bantu. Rindira gato. Rero abo bantu bariko bavuga ko afise plan yo kwica umuntu akora kuri izine yitwa Toyoyo. Siwe no. Yo, have ngenda bakiriya barabuze ubaki. None uratwakira ntwakira. Ndaje. Banzumbwire Queen, banzumbwire gatoya. None abo bantu bari bande. Wabona basa gute? Umva bavuga ngo bavahe. Cyevye navyo bavutse. Gusa narumvise bavuga umubosi wabo ngo hitwa Giti.
ndaje nimundindire gato yo none aho uri mukuri yo nukuri kwema turigiriye canke wumvise nabi giti yo mana baranyica ube namba ari wewe toyoyo nashaka kuguprevena nta kindi ndekuranita aba bakiriya baranyica banzumi inkuru yose basi ngo bazotera ryarikwe bayi abakiriya bashavenje uya ntugende basi umvise gusaba ikintu kimwe yo yaragiye yo kanyenyeri Oui. Uragize neza ukoresha umwanya. Ukuntu wari wakaze nyene kuri telefone. Ashimwe ivyo nariko ndakora vyose kugira ndakwita. Oya ni kwa rugukara. Byari byihutirwa ko tubonana. Okay. Nizere kameme ko wari kurakora inkuru zerekeye ubwato. Et bien sûr. Izimira rya burya bwato reganye actualité brûlante. Voilà. None ko muna tacurashirako. Bandi bamaze gutanga inkuru zitomoye. Bona ariko degeranye ibirungo vyose nyene kugira ngo ntange inkuru y'imvaho kandi yikwica. Ibirungo vyamaze kuboneka. Amaze kwandika ko arabaseruko banyuruje ubwato. Bica barubyi bose babarengero. Kugira ngo bamovye. Sivyo fundere. Ivyo nta kuri na kumwe kurimo. Ubwato bwahagurutse burimwe abarovyi bo mu migwi yose kandi n'abapfuye bari mu baseruko en même temps no mu barengero. Nivyo nariko ndatohoza. Hagarika rero wandika ivyo ndiko ndakubarira. Kuko nibyo bifitiye akamaro jewe. Ivyo bindi wirukamwe nibiki? Fundere. Hagarika. Fundere. Ndagusaba wibuka amasezerano twagereraniye. Kandi web TV yanje ikorera muri professionalisme narabikubwiye. Sinanga inkuru idatohoje. None umutaye wanje nashize muri shene yawe wowe uri umfasha iki? Nimba ari ukuzura tanga inkuru zigashe kandi azaje zimfasha. No. Reka nishure mbaza. Burya bwose none. Normal. Wamaye mutahe wo gutuma kandi web TV yanje icika kimwe mu bimenyesha makuru bibiba ugwango n'amacakubiri. Koko. Reka kwibarisha utubazo bazatatu dufasha. Abandi bari yaranja bagatanga inkuru zishushe abantu bakeneye. Kugira n'ama TV yabo arabwe n'abantu benshi. Nebyo vuga by'amaviews niba n'amaviews byawe nyene bikaza bikaduga. None. Erega kubisanzwe nanje ndashaka ko amaviews akwira. Comment? No. Hana muri yo way y'ibihuha. Erega funderi umumenyesha makuru ategerezwa kumenya hakorera uko hameze. Ahoda. Isa realite. Ahantu nkayi rusangi benshi bafise ibikomere bitarakira kubera intambara baciyemo. Numva uvuze ngo nuko wishakira amaviews. Nanje ndiko ndakubwira nti umesha makuru araraba ubwame na mbere ko mukoresha we bari ahimba bona akazi karakora. La première chose. Hinge gato. Cyo mugabo nibaza ko sindi umukozi wawe. Ndi mu partenaire. Biratandukanye. Sabwe? Utingo kigakanyenyeri. Fundere. Kandi web TV yawe yari kwirasoma nturi. Uravyumva? Ubihema kubera umufuko wa funderi. None ngo Ja. Bon. Iyo ni insolence d'ailleurs, intolérable. Fundere. Nukuri simakana kumfasha kandi cyane. Ariko umbabarire. Sinshobora guta ligne editoriale yanje kubera juste inkurimo. Nimba wemera ko mfise uruhara ntangere nko kubivuze wewe nyene. Ntacyo ufise. Utegerezwa kumvugira inkuru zifasha. Uravyumva? C'est ça. En fait, Can Web TV iri ngaha kugabanya rusange bose. Simpengamo. Nguma ku murongo, peu importe icabaye n'uwo cabayeko. Okay. Nanje rero désormais inyungu zanje zidashizwe imbere muri iyo shene yawe. Nkuramwe umutayi wanje. Mukuremwe mutahe ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwatasumira intererano mwatanze ku gice giheruka. Mugabo nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Muravye inyifato ya mugenzi wa Condo bega mu bihe bigoye. Twari dukwiye gufata ko abo dusanga iyo mugwi ivyo bavuze byose biba rukuri.
intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri ntihabwa icubahiro Levisi ava mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro ku musozi wa Rutenderi, akaba yiga mu ishuri rya lycée Kirasazi. Yagize ati ku bwanje mu bihe by'ibihuha nabwo dukwiye kwemera ko ibivuzwe nabo dusangiye umugwe ari ukuri, kuko mu bihe nk'ivyo umuntu wese usanga avuga ivyo yiyumviriye atari kwiciza, nuko tworindira tukemera bivuye mu matohoza nakaraba arundi barayamaze ngo witonze amira ibinoze. Aristide nawe ni umunywanyi wa Murikira Ukuri ava muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Yagize ati mu bihe bigoye ibyo ubwiwe nabo musangiye umugwi ni wo vyemeza canke ngo bihakana, ahubwo wobanza ugatohoza neza ati kuko ururimi rw'umwe ukamwifyufyu. Reka tubandanirize muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro, aho Albert Mukerantore ni umunyeshuri yiga ku ishuri ry'akarorero ry'Igitega. Yagize ati ku bwanje ntivyari bikwiye ko mu gihe c'ingorane umuntu aca afata ibivuzwe nabo basangiye umugwi nk'uko ari ukuri kose, ati kuko no mu musangiye umugwi usanga harimwo abantu batazi gushishoza ngo babanze bumvirize koko ibivugwa ari ukuri, bagaca bapfa kujana nyabahuruni, na cane cane iyo bibaza ko aribo barenganijwe, ati mbere bagaca batangura kwiyumvira ingene bo kwihora bakibagira ko basukuru bayamaze ngo agakuku karimisha ugwiri katari burukangaze, kandi ngo iyihuse ivyara ibihumye. Reka ubu naho tuje mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira ku mutumba wa Rubuga mu Gasagara, aho umunywanyi wa Murikira Ukuri Didas Itangishaka yagize ati oya sivyo namba ko mu bihe bibi ibivugwa nabo musangiye umugwi umwe biba ari ukuri, ati kuko hariho abakoresha imvugo zishikuza bikaba vyotuma haba ukwihorahorana mu gihe abakuru b'uwo mugwi bo kwitaho ku vyavutswe n'abanyamugwi wabo bidafatiye ku kuri kwatohojwe. Ubu naho ni wamwe twasomye intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp, aho turabona Bizimana Jean Marie wo mu ntara ya Ngozi muri komine Tangara ku mutumba Myando. Yagize ati mu bihe by'ibihuha bituruka ku migwi ibiri itandukanye kirazira gufata ivyiyumviro vy'aho musangiye umugwi nk'uko vyose ari ukuri, ati kuko umugwi wose ukunda gusanga userura ivyiyumviro vyawo mu gushira inyungu zawo imbere, na cane cane mu guharanira kwikura kw'icaha. Ati iyo havugwa ibihuha hagati y'imigwi ibiri rero ngurindira ikiva mu matohoza yakozwe n'umugwi uhuriye ko bose. Ati turavye iyo nyifato ya mugenzi wa Condo oya namba mu bihe bigoye abo dusangiye umugwi ivyo bavuga vyose ntikuba ari ukuri, ati kuko abenshi bavuga ivyo gushira imbere umugwi wabo biyeza ko bobo atakibi bokora, bagerageza kwerekana ko abandi ari bo babi ko bobo ari beza. Ati mu bihe bigoye rero habaho gutahurana no gushigikirana kuko muba mwabuze mwese, ati inkozi y'ikibi ntigira umugwi namba, atahubwo yoyo duca tuyita ubundi mugwi yisangije y'ubukozi bw'ikibi, na kare ngo imbere gutosora akazi kari mu jisho rya mugenzi wawe banza urabe urugiga ruri mu ryawe. Yari intererano ya Murengera Ntwara Alfred ava mu ntara ya Cankuzo ibuhumuza kuri centre. Ngenda kumana Edouard n'umunywanyi wa Murikira Ukuri avuka muri zone Muhwazi muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi, yiga muri kaminuza ya Lumiere ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yagize ati iyo nyifato ya mugenzi wa Condo iragatsindwa, ati kuko iruhande yuko dusangira umugwi tuguma turi abantu, ati abantu rero barihenda, bisigura ko abo dusangiye umugwi ntitwokwemera ivyo bavuga vyose, atahubwo two kwicarana tukaja inama n'ingingo tugafatana mu nda maze tukanama rimwe. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Niyongabo Adelan umunywanyi wa Murikira Ukuri ava Ishombo mu ntara ya Karuzi ku mutumba wa Rusi, ariko no musaka aba mu gihugu ca Kenya. Yagize ati ndavye ku nyifato ya mugenzi wa Condo iyo ari mu bihe bigoye ntitwari dukwiye gufata ko abo dusangiye umugwi canke ubwoko ivyo bavuze vyose ko biba ari ukuri, kubera ko benshi muri bo harimwo ababa bashaka guharanira inyungu zabo babicishije mu kurenganya abandi no kubaremera ibinyoma, bigatuma bicanisha nk'umugwi ndetse bikavyara n'ubwi. Ati vyari vyiza rero dukwiye gufatana mu nda mu bihe bitoroshe, ati kuko ndetse bituma haboneka umubano mwiza n'iterambere rikabandanya. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwata asomera akabazo gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Funderi na Kanyenyeri. Ari nkawe niyihe nyifato wogira mu gihe ugukurira canke umukoresha yoba ariko gutuma gukora ibintu bishobora gukwega ingorane? Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Funderi na Kanyenyeri.
ari nkawe niyihe nyifato wogira mu gihe ugukurira canke umukoresha yoba ariko gutuma gukora ibintu bishobora gukwega ingorane? Akabazo murakumvise, mukaba mwifuza duterera mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 eka nuwo wayifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nawe nyene yotwandikira kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 tugaheza tukamushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'84 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho butaha. Cari igikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.